Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Je nk'abandi Pasteur Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Tukaba tubatumira rero muri benshi cyane kwama mukurikirana kino kiganiro cy'amakiba misi yose ya gatandatu isaha 3 n'igice z'ijoro hano kwinsamirizi ya Voix de Soir ijwi riremesha. Uno musiriro turaza kugira igice kigira kane kibigaragaza ko Imana ifise ikigomba kugukorera. Hari ivy'Imana igomba gukorera mu buzima bwawe. Tugomba rero twige ku gice kigira kane. Ariko rero ndakwibutse ko tuza kugusengera nimba ufise umutwaro. Nimba ufise ibyakubabaje ukeneye ko Imana ikugirira neza, tuza kugusengera. Harabatakironka itiro, harababaye, harabameze ukuna kuriya, tuza kugusengera. Ku munsi w'ejo rero kwa Mungu mu gatondo 2:30 tuzoba turi mu ishengero rya Hope Church mu Kigobe nyene nkuko dusanzwe ariho dusengera. Ariko rero tuza dufise gusengera abantu bose bafise ikibazo ca finance, ubutunzi butifashe neza, ari ibintu by'imitwaro bijanye n'ivy'amafaranga. Ari umuntu abafise umutwaro ujanye n'ivy'amafaranga, ugasanga abuza amahera y'ishure, abuza amahera y'inzu, abuza ibinabiriya. Turazi ko Yesu ashoboye byose kandi yavuze ngo nimuze kuri je mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura. Ku munsi w'ejo rero itariki 29 kwa Mungu mu gatondo guhera 2:30 niyo tuzoba tuko turasengera abantu rero bafise iyo mitwaro ijanye n'ivy'amafaranga. Nivyo tuzosengera n'indi mitwaro, ariko umuntu wese afise umutwaro ujanye n'ivy'amafaranga ku munsi w'ejo ntazabure kuza, naho bukuze naho bumuri muto. Ntiyagoye, ni mu Kigobe hafi ya Hopital Militaire, aharabana naho bita kwa Gerard, ni hafi ya muto y'Ikigobe. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo isaha 2:30. Mu kanya rero tuhava tuganira ku majambo y'Imana ku gice kigira kane rero, ku gice kigira kane kigaragaza ko hari Imana igomba gukorera. Hari Imana igomba gukorera kandi vy'ukuri hari igomba gukorera. Ube hafi ya radio yawe urashobora kwandika message inshuti cyangwa umugenzi mubwira ati hari ico Imana igomba igukorere. Hari n'ikindi kandi rero kiza kuba no kuvuga ko inyuma y'ubutumwa bwiza tuza kuyaga ko turaza no kubaho umwanya w'intahe zabo Yesu yakoreye ibitangaza ku ishengero rya Hope Church nyene. Hari ibyo Yesu ariko arakorera ku ishengero rya Hope Church, nivyo Yesu ariko arakora ibikomeye hirya no hino ku isi, ariko ariko abikora cyane kandi no mu ishengero rya Hope Church. Turagwaye kaze rero nawe ku munsi w'ejo ntuzobure guhera saa 2:30. Yesu ariko arabohora abantu, ariko agirira neza abantu benshi. Ejo rero tuzoba tuko dusengera rero abantu bafise imitwaro ijanye n'amafaranga. Tuzoba tuko dusengera abantu bafise imitwaro ijanye n'amafaranga. Reka tubize kano karirimbo karimbwe na Hope Choir, ni korali mu ishengero rya Hope Church. Hama inyuma y'aka karirimbo turaza kuvugana amajambo y'Imana. Inyuma y'ayo majambo y'Imana turaza kubasengera. Nyuma yo kubasengera turaza kubaha intahe zimwe mu ntahe zibiriko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church. Si intahe zose, ni zimwe mu ntahe. Yesu akugirire neza. Mutima wanje niki itumye wicuriki
barakoze cyane rero abo baririmbyi ni Hope Choir, ni korale yo mu ishengero rya Hope Church. Ati untabare mwami, abansi banje bamagurukiye, untabare. Nawe turaza kugusengera kugira ngo Imana igutabare. Ndakwibutse rero ko mu kanya tugira tuave tuvugana ku majambo y'Imana, kandi ndakwibutse ko ku munsi wejo tuzosengera abantu bose bafise imitwaro itandukanye, ariko cyane tuzohagarara ku bitwaro ijanye na finance, ibijanye n'uburyo bw'amafaranga. Kwese arashoboye gutanga n'amafaranga, kuko Yesu arashobora gukorera igitangaza akagukiza ingwara, akakugirira ibyiza binabiriya, n'amafaranga ashobora kuyaguha mu buryo bucanka ubundi. Ntashobora gukorera amanoti yavuye mu ijuru akoroka hasi, mugabo arashobora kuguha akazi, arashobora kuguha akaguha inzira uronka mu buryo bw'amafaranga yo kuriha inzu canke y'iki na kiriya. Rero ku munsi wejo guhera isazi 2 n'igice tuba dufise amasengesho, aho tuzosengera abantu bose rero kizoba ari gikorane cyo kwa Mungu, aho tuzosengera abantu bose rero bafise imitwaro ijanye by'amafaranga, kandi tuzosengera n'umuntu wese rero yipfuza ko umwaka w'2019 umubera umwaka mwiza. Iyo muntu nawe nyene azobane natwe ku munsi wejo guhera isazi 2 n'igice hajya ku ishengero rya Hope Church ni mu Kigobe. Mu kanya rero tugira tuce tuganira rero amajambo y'Imana. Yesu abahezagire. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Turizera rero ko muri benshi cyane muri kumara dukurikirana, turiko turiga rero ku bintu 14 bigaragaza ko Imana izi ico igomba kugukorera, bigaragaza ko hari Imana igomba gukorera. Ibintu 14 turamaze kwiga bitatu, uno munsi rero turaza kwiga ku kigira kane kivuga giti abantu babona ko wewe uronse igitangaza boba bahomvye. Hari abantu babona ko wewe uronse igitangaza cawe boba bahomvye. Niyo mpamvu n'ibindi. Reka dusome ya majambo rero tumaze imisi myinshi tuko turasoma rero ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 ku murongo no munsi rero tuza kwiga ku murongo wa 16. Ku murongo wa 16 havuga ngo Toma ariwe bita ihasa abwira abigishwa bagenzi biwe ati ingo tugende dupfane na Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaramaze gufata ingingo yuko agomba kuja kuraba Lazaro. Lazaro yari yapfuye. Lazaro yari umugenzi wa Yesu. Lazaro yaramaze gutuma inkuru kuri Yesu kwagwaye kwarembye, mbere bashiki biwe nibo bari batumye inkuru. Maze Lazaro araremba haragera hapfa, apfuye inkuru irashika. Yesu arababwira ati Lazaro arasinziriye, ntibavyumva. Yesu arabatomorera ati Lazaro yahwereye, batangura kuvyumva no kubitahura. Yesu akibabwira ati tugende hariya Yudaya, batangura kumubwira ati ibuka ko bigeze kugomba kukwica. Nukuvuga bariko baramutera ubwoba kugira ngo ntave yiyumvira kugenda agume ngaho kugira ngo Lazaro ntaronke igitangaza ciwe. Bisigura ko bari bazinanye, kuko aho Yesu yagendera kenshi yagendana n'abigishwa biwe, kandi urumva ko barabagenzi. Abantu bamaze kuba abagenzi, nta telefone zari zihari, nsi ubugenzi bwo kuri Facebook canke WhatsApp canke YouTube. Baraganira bakaganira imbona nkubone. Bisigura ko abo bigishwa baragenda iwabo na Lazaro, bari bazinanye na Maria, bari bazinanye na Marita. Ivyo byose byari ibintu bigaragaza ko bazinanye, ariko bakumva ko Lazaro agomba gukorerwa igitangaza bikabababaza, ntibavyumve ntibabitahure, bakumva umenga nukwiheba. Rero Yesu arafata umugambi aravuga ati turagiye. Bamaze kubona koko yafashe umugambi atabumviye, atagize ubwoba, atajugumiye, afashe ingingo yuko agiye gukora igitangaza, niho Toma rero yaciye avugira ijambo rikomeye cyane. Aravuga ati avuga ngo Toma ariwe bita ihasa abwira abigishwa bagenzi biwe ati, aho niko 16, ati ingo tugende dupfane na Yesu. Nukuvuga babona ko kujana na Yesu kuri ico gitangaza Lazaro agiye gukorerwa nukwemera gupfa.
babona ibibi gusa, babona umenga barahomvye, urumva barapfuye mugabo bakibagira ko bajanye n'ugiye kuzura, bo bakumva ko igitangaza ca Lazaro coco cotuma bo basigara muri vya bibazo. Hari abantu bazi ko wowe utunze bo oca bakena, aba batoma babona ko Lazaro azutse bo bapfuye. Urumigene abantu bameze. Toma yabanye na Yesu, yaramubonye Yesu, yarabonye byinshi cyane, nubwo uzi ko igihe yapfa akazuka Toma yumva umenga Lazaro abonye igitangaza ciwe, wewe kabakabaye. Yaramuzi Yesu neza, yarazi ko avuze ijambo riba uko nyene, yarazi ko Yesu agiye kumuzura, kandi yarabizi neza ko ushobora kuzura abandi abakomeye. Kandi ingene yozura Lazaro niko yozura na Toma apfuye. Uko yozura Lazaro niko yozuye na Toma mugihe yopfa. Rero Toma acagira ubwoba, acarita aravuga ati basi bagenzi banje, ingo tugende basi dupfane na Yesu, basi tufanyaye tugire gute, tubigenze gute, none ko Yesu tumubujije akanga, twamubwiye ko bagombye kumutera amabuye. Mugabo Yesu agomba kuja gukora igitangaza. Hari igitangaza Yesu agomba gukora ku buzima bwawe, ariko hari abandi bantu bibaza ko igitangaza cawe bobo wabasubiye mu bibazo we urimwo. Bashobora kuba ari bo babiteye, none tuvuge gute, bashobora kuba ari bo babiteye, none kubera iki bababazwa nuko wobona igitangaza cawe? Bambarize nimba ubazi. Kubera iki babona kumenga coba bahuye n'ingorane mu gihe we uhura n'igitangaza cawe? We yibaza ko ugize mariage we urugo goca rusambuka, yibaza ko we uronse akazi akiwe ko bagaheze, yibaza ko uronse visa we uca asubira mu Burundi, yibaza mbega yibaza iki wewe yumva ko ikintu cyose ciza uronse, yibaza ko uronse itongo we uca abura itongo, yibaza ko ikintu ciza woronka cyose we uca aronka igihushane, no kuvuga yoca aronka ico kindi we wari ufise cinyuma y'ibindi. Ariko nareme ntacaba n'igitangaza cawe gusa Yesu agomba gukorere, igitangaza kidasanzwe kandi kiza kuba no munsi. Vuga uti amen. Hari ivyo Yesu ariko arakora mu buzima bwawe, hari ivyo ariko arakora, arazi icyo agomba gukora. Arashobora kuba ataragigutomorera neza, mugabo we warazi icyo agomba gukora, kandi n'ababanyi barazi ko wagize ikibazo, n'inshuti n'abagenzi n'abandagutakira bose barazi ko wagize ingorane. Ariko hari abantu batipfuza kuronka inyishu yawe, ariko mu izina rya Yesu Kristo akira inyishu yawe. Vuga uti amen. Mu izina rya Yesu Kristo ndatuye inyishu yawe kwera uno munsi, ivyawe bikunde, kandi abavyitambika imbere bose bave mu nzira, maze inyishu yawe igaragare. Ni mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete ndabivuze nk'umukozi w'Imana, ndatuye iryo jambo, kandi inyishu yawe uraza kuyibona. Hari abantu batashaka nuko uvyara. Kubera iki badashaka kuvyara? Bo ko bavyaye. Kubera iki batifuza ko uvyara? Yesu aragukorera igitangaza, nawe uraza kuvyara. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, mwamugororotse, uri Imana idukunda kandi itubabaye, wamutugirira neza kandi wamutwitwararika. Ndakweretse umwene data mwami, yaragomba gushikira igitangaza ciwe, ariko ari abantu batabyifuza, babona umenga aronse igitangaza ciwe bo babagize ingorane. Ariko mu izina rya Yesu Kristo turabazivya kanwa, mu izina rya Yesu Kristo turabahagaritse, kugira ngo abari wewe wenyine uvuga mwami, abari utegeka, kugira ngo icyo wagamije gukora kuri uyu mwene data kibe mu izina rya Yesu Kristo. Nimba yaragwaye amaso akire mu izina rya Yesu Kristo, nimba atahora avyare mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose yizeye ko kigiye kuba, kize kuba nkuko acizeye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete. Amen. Cuti mugenzi, ndizera ko Yesu yagukoreye igitangaza. Uza kundungikira audio kuri zo nimero uza kumva, biraza kunshimisha cyane. Ego Yesu aguhezagire cyane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Tugeze mu kanya ko kuhava tubaha akanya kugira ngo mukurikirane intahe z'ibiriko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church.
Imana iriko irakora ibitangaza hirya no hino ku isi. Imana iriko irabikora kandi no mu ishengero rya Hope Church. Ivyo Yesu akora ibikomeye n'ibihambaye. Kuwa Mungu rero twarabonye abantu benshi Yesu yagiriye neza, n'izindi ya Mungu nyinshi cyane twama tubona Yesu akora ibikomeye n'ibihambaye. Ndakwibutse rero ko ku munsi wejo mu gatondo isaha 2 n'igice tuza dufise amiga nigikorane aho tuza tuko turasengera abantu bafise imitwaro ijanye n'ivy'amafaranga. Tuzosengera kandi rero n'abantu bifuza ivy'Imana izobakorera mu mwaka uza wa 2020. Hari ivy'Imana igomba gukorera muri 2020. Ariko bisaba umenye ingene ubisengera. Hari abantu rero batazi ingene bashaka no kubisengera. Maze tuzofata akanya ko gusengera abantu bose bifuza ko yo Imana yogira ikibakoreye mu mwaka w'2020 no kuvuga mu mwaka uza. Rero ku munsi wejo ntuzosibe, ntihagoye, ntihajya mu Kigobe hafi ya hôpital militaire, ahari abana naho bita kwa Gerard, ni hafi ya Mutoyi Kigobe. Turagwaye kazi rero ku munsi wejo tuzosengera abantu bafise imitwaro ijanye by'amafaranga. No kuvuga ufise umutwaro yabuza amahera kumbure yo kugura iki canke gukora iki canke aya naya bijanye amafaranga. Ku Imana irakora, Yesu aracakora, Yesu arakora ibikomeye n'ibihambaye. Ndakwibutse ko iki kiganiro ni ivyo Yesu akora. Ivyo Yesu akora mu byo akora rero harimo no kutabara abantu bazigirijwe n'ingorane zijanye n'ivy'amafaranga. Ego hari gihe dusaba Imana tuyisavye ibi na biriya, mugabo tukibagira ko umwami wacu ashoboye vyose, n'amafaranga arayatanga, n'ubuzi arabutanga. Agwaye akaze irega abaguhaye amafaranga, agwaye urudandazwa abaguhaye amafaranga, abaguhaye kwimbura abaguhaye amafaranga. Rero ku munsi wejo tuzosengera imitwaro ijanye by'amafaranga, kandi tuzosengera n'imitwaro yose umuntu afise ijanye n'umwaka wa 2020. Ego imitwaro umuntu afise yo mu mwaka uza tuzoyisengera kugira ngo nawe Yesu akugirire neza kandi agutabare muri ibicanke biriya. Ego ikindi kintu rero nuko nokubwira adresse ahiri ntihagoye, ni mu Kigobe hafi ya hôpital militaire, ahari abana naho bita kwa Gerard. Turabana ni hafi ya Mutoyi nyene, Mutoyi Kigobe. Turaguhaye kaze. Reka mukanya rero ndaguhe zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ni zimwe mu ntahe, sinazose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu aguhezagire, Yesu akugirire neza, Yesu agutabare. Reka ndaguha ako kanya. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ashimwe. Narimaze hafi nk'indwi 2 ngwaye ijisho, yarimwo akantu kavogera imbone gutya, kuzuba sinashobora kubona ku metero nka 6. Habya avuze ngo tuze adukoreko, Imana yamubwiye ngo adukoreko mu kudukiza. Ciye numva ububabare bwarimwo buba bumeze nka kujya kuntu wicwe n'itiro, nka kujya kuntu itiro rikujya. Arankoze ko aho nyene ciye numva buheze, amoso zacatangura kuza, ubu numva ndamahoro. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ashimwe. Naje igihe nkoze ko ngaha maze igihe kirekire imyaka myinshi ngo ya masinezite, arankoze ko ngaha numvise ibiseru bihungutse ari byinshi nari nazivye, ntivyakunda ko mpema, nari nkariwe nari maze imyaka myinshi bitameze neza. Rero arankoze ko igihe yakoze ko ngaha ku ruhanga numvise ibiseru bicuncubuka cyane, numva biranteye ubwo banja kwicara hajya andunama, numva ubu nakize ndiko ndahema tangurane nimwe fisi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Hama jewe nukuri ni ikintu kibaye, ikintu cyiza cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Jewe ubwanje hari haciye iminsi ifise gisata ngwaye ngaha mu maso igipande ngaha kimwe, ariko mugabo ngenda mbona arankoze ko, ngenda kubona ubushobozi bw'Imana, ngenda kubona imbaraga zije, mbona hari ikintu gikoretse muri jewe, haraza ijwi ry'Imana rirambara ngo uhereye isaha ngo ndagukijije. Haleluya. Ikindi kintu Imana inyeretse, yaciye inzana ngaha nyene, igenda kunyereka ndi ngaha nyene ahamagaze, ngenda kubona ndera, ngenda kubona hari gikorwa nagiye kubona ndiko ndakora, ngenda kubona abantu bariko barahezagirwa mu buryo budasanzwe bivanye n'imisi narimaze ndiko ndasengera ikibazo. Ariko icyo ry'Imana riraza rirambarira ngo noneho ngo ntikikibaye ikibazo, ngo ariko ngo kigiye kuzoba inyishu. Rero Imana imuhezagire cyane gose umukozi w'Imana. Haleluya. Kongera haza ijwi rivuye mu ijuru ku Mana rirambarira ngo ndababwiza ukuri, umuntu wese yaje hano hantu afise ikintu yaje afise yashize imbere z'Imana, mwemu yera arambarira ngo iki nico gihe, uyu mugoroba niwe mugoroba mwemu yera ngo yari karagenderera ibibazo byacu. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Murabona kuno kuboko kwanje ubu ndakuduza. Ejo sinashobora kwikoma, nari nameze nk'umugaye, imitsi kandya, aha nkabwira umuntu ntimfashe kuboko akankanda bikanka, sinashobora gusinzira. Ariko uyu munsi mu gatondo hari igicaniro nategeza kuja gusambura, ndagenda ndagisambura, hanyuma mpejeje kugisambura ndasenga Imana irambwira iti biraheze. Uyu munsi naje mbabara buke buke, ariko noneho ubu ndakomeye ndakuduza cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu nashimwe cyane. Jewe nari singorane yuko hageze ko dusenga muhira, imisi yose umumama w'umuhira mpamagaye ati ingo dusenge. Igihe cyose naca numva umutwe umenetse, nkumva ikizunguzungu. Naho nabanje gusenga ngaha ngiye kwicara, naguma numva umutwe umeneka, ibizunguzungu. Ariko mindwi nyene narigeze kurota, nyene duhejeje gusenga twese, nyene gumpagaze imbere y'ishengero, ariko sinabona ko ndiko ndavuga ubutumwa canke ndiko ndashinga intahe. Ivyo ntavyo narinzi, ariko naje ngaho umutwe uri kurameneka cyane, mpagurutse hajya yuko biranka ko mpaguruka. Ngeze ngaha Pasteur arankora ko numva umutwe wose uraheze, numva n'amaso yari karanja, byose bihagaritse. Ariko je sinari nzi ko no hagarara imbere y'ishengero nk'uku ngo mvugire imbere ya mikroshima, n'ubwa mbere shimye, ariko murumva ko izo nzozi narose zishitse. Imana ishimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ahabwe icubahiro. Nijoro sinomenya ko nagize akantu kumuba ingaha mu magage, ndavyuka nk'uma saa 8 nijoro numva umuba ngaha, alafu naguma numva indotombi, nagize indotombi igihe numva ku kantu ko kariko karanja ngaha. Nafashe n'urugendo ndagenda muri interdit meze nabi cyane, naduze meze nabi cyane, mugabo igihe dusenze ntivyakunda ko mira mate, nubu ndumva gasonga kari kwambara, ariko ko ndiko ndumva evolution cyo kimono na karengene byari bimeze. Nizera ko nakiri gitangaza canje cyo gukira. Yesu abwe cubaye. Amen, amen. Urosha kumira mate, mira turaba. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara.
Murumvise rero zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakorera mu ishengero rya Hope Church ni mu Kigobe hafi ya Hopital Militaire aharabana naho bita kwa Gerard. Ndagwaye kaze rero ku munsi w'ejo ndakubitse ko tuzosengera abantu bafise imitwaro ijanye n'ivy'amafaranga ku munsi w'ejo. Turagomagaye rero ntuzobure kuhaza ni saa 2:30 tuzotangura kandi tuzosengera umwaka uza. Murabona ko umwaka ugira uhere tuzosengera umwaka uza. Turagize Imana no kuvuga ko hari ibintu uba wipfuza ko Imana igukorera muri uyu mwaka tubwira tujemwo. Ndagusabye rero kuzobane natwe kuri uwo munsi wa Mungu nuvuga ku munsi w'ejo. Nimba hari cyo ugomba ko Imana izogukorera uzoze hajya ntihagoye. Naho buri kure urashobora gufata bus canke moto canke taxi canke bajaj bivana uzobuje uva. Yesu arashobora gukorera igitangaza kuri uwo munsi. Yama yakoreye benshi ibitangaza tukama tubona abantu baje bava ruguru baje bava hirya no hino. Yesu akabakorera ibitangaza. Yesu ntaraba ngo asanzwe asengera hanaka cyangwa asanzwe asengera hanaka. Yesu araza gukora igitangaza nawe. Ndagwaye kaze rero ku munsi w'ejo isaha 2:30 Yesu akugirire neza. Ndakwibutse kandi ko ikiganiro cyama kiba misi yose ya gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ndagusabe ubwira abagenzi inshuti n'abari hafi n'abari kure bumvirize radio Voix d'Espoir ijwi remesha bumve ico Yesu ariko arakora mu ishingo rya Hope Church kandi arashobora kubakora nabo nyene ibitangaza. Yesu aguhezagire, Yesu akugire neza, Yesu akwiteho, Yesu akubabare, Yesu akugwanirire. Gumuvuga amena. Yesu akube hafi, Yesu akwitwararike, Yesu akugwanire, Yesu agwanirire umuryango wawe, Yesu aguha ibyo umutima wawe wipfuza. Murakoze cyane. Yesu abahezagire, mugire ijoro ryiza. Mwari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church muri kiganiro ivyo Yesu akora. Ni kiganiro c'ishengero rya Hope Church. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.